ahubwo ikibazo numva atari ico ikibazo ni kubera iki nogiranira ibibazo n'abantu kandi benshi tuba tubona umenga hagati yabo hari abasa n'abafitaniye ibibazo no ariko wewe ugasanga bose hafi ya bose nta n'umwe mudahuza ishaka kumenya ni gute ubana nabo kugira ngo bose mube muhuza. Hello people, hello guys, muraho murameze neza, ko bitameze neza mukomeze mwihangane, Imana iri kumwe namwe kandi Imana ntizonegwa no gukemura ibibazo byanyu. Jewe ni Twaroyizi N257, ndashimira umuntu wese akurikirana urubuga rwa Senga Media TV, yumve ko rogaciro, yumve ko tumushimira kubagira n'umugisha. Guys, uno munsi natemberereye umwe mu bantu bakora ibintu bikomeye cyane, umwe mu bantu babikora neza muri filime y'u Burundi, umwe mu banditsi beza, umwe mu baririmbyi beza, yitwa King Sabasi, beshi muramuzi, ndazi kandi muranamukunda muramukurikirana cyane. Reka rero ndamuramutse kandi nawe cyongera baramutse. okay ndakuramukije nongera ndamutsa n'abakunzi abariko baradukurikirana muri kino kiganiro ndabahaye n'ikaze ndabipfuriza amahoro y'umwami Imana ngo ashimamire imitima yanyu kandi mwumve kugubwa neza. Ndazi yuko akanya tugiye gufata tuganira tuza kumva vyinshi ndetse vy'ikimazi. Yego. Sabase, mu minsi mike yiheze mwakoze filime yitwa Gatima Koko. Ku Gatima Koko hari abantu bashobora kuba batarayiraba, ni kihe kintu niyihe message iri muri filime Gatima Koko kugira ngo n'abatarayiraba bahite bagenda kwiraba, niyihe message mwashatse gutanga muri filime Gatima Koko? Okay, ubwa mbere na mbere mbanze gushimira ahubwo abasanzwe badukurikirana kuko filme Agatima Koko ni filme iri ku rubuga rwa GN Films Yego. canke Good News Films. Ni filme novuga ngo yakiriwe neza cane kuko mu ndwi imwe uno musi niho twakwijindwi ariko irarenze ibihumbi 100 by'abantu bamaze kuyikurikirana. Urumva ko ari ikintu cyo gushimira mwebwe mwese mwakunze filme Agatima Koko kandi muri ko murakura mu nyigisho. Ni filme isa nigoye gatoyi kuko ni filme iri mu marira agahinda kenshi ariko murumva nyene Agatima Koko nyene urumva nta kintu cyoshe kirimo. Hanyuma inyigisho iri muri filme Agatima Koko ahanini ifatiye kuko abantu bahindutse bataye ubuntu batakigira urukundo batakigira impuhwe, ugasanga umuntu yacitse nk'inyamaswa aho umuntu yica mugenzi we akumva umengo ni ibintu bisanzwe, aho gutanga amashano bisigaye umengo nagaharawe, aho amashari inzigo urumva bisigaye bigwiriye mu bantu, aho kubona umuntu anezerererwa iterambere rya mugenzi wiwe mwa kino gihe bisigaye bigoye, bisigaye usanga ari ibintu ari amakara. Rero filme Agatima Koko aho niyo nyigisho ishingiye ko ariko kandi ino nyigisho ndafise ko parti ya mbere ariyo parti babonye twakiniye ku mpanda, nubwo hariho mwiyindi development Agatima Koko iragutse cyane ariko ino development ya mbere ahantu yavuye ino inspiration ahantu yavuye ku mukozi w'Imana. Umukozi w'Imana uko vyagenze jewe nkitangura gukina filme hari umukozi w'Imana canke abakozi b'Imana batari bake abapastori ni kinye urumva bamwe barabipinga. Yego. Bumva nyene umenga umuntu agiye gukina filme aramenje bakumva umenga n'ubupagani bakumva umengo uno muntu agiye gukina ibintu bitaba gukora ibintu bitabaho. Ariko muri jewe nahagurutse mbona yuko ngiye muri evangelisation, numva yuko ngiye mwivuga butumwa, numva yuko ntegerezwa guhagarara kakambera gatuti ino YouTube yanje kambera altari yanje aho mpagara nkashobora kubwira ubutumwa bwiza nkavuga inkuru nziza ya Kristo, nkabwira abantu nkabahanura kugira ngo bashobore guhindura ingeso canke imibereho yabo. Muri jewe niyo yari vision ariko nkuko tubizi igihe cyose Nehemiya haragiye kubaka haraje basani barati batobiya n'abageshem kugira ngo bamuce intege bamubwira ko bitazoshoboka ariko hagara ku ijambo rimwe rivuga ngo uhoraho ni wazotuma bikunda. Nanje n'iryo jambo nahagaze ko rero ukuntu vyagenze bamwe baranciriye imanza abandi baravuga ko ataho nzogera ariko biza gushika uwo mukozi w'Imana umwe kandi Imana imuhezagire yagiye bari bafise ikibazo muri eglise harimo umuntu bari babanye nabi, umugore n'umugabo bari muri eglise babanye nabi.
ishengero barabasengeye barahanuye vyaranse ahubwo bari mu procedure ya divorce mu nyuma baraba imwe mu mafilme nakinye baca barihanura baca baramuhamagara irabafasha izo mpanuro zirabafasha baca barahamagara pasteur ati twebwe vya bintu twabivuyemo ati ubu twemeye kubana kandi tubana amahoro ati vyagenze gute bamushiramwe iyo filme ati no filme niyo yatubereye umwigisha ino filme niyo yaduhanuye umwe wese yabonye hakwiye guhagarara yuko agiye kuba mu mwanya wiwe hanyuma ivy'urugo vyacu bigatungana bikagenda neza ico gihe aca yibuka ukuntu yangwanije yibuka ukuntu yavuze yuko ntakwiye gutumirwa no mu bikorane ntakwiye gutumirwa no muri eglise bivanye nuko kuntu yumva umenga kuja gukina filme no kumenja mu nyuma aravuga ati kumbe vya bintu biri mwivuga butumwa rero nawe acarayiraba yumva arayikunze aronka n'izindi ntaye zitandukanye z'abantu bagiye bafashwa n'inyigisho ducisha muri filme mu nyuma niho acambwira ati jewe iyo nza kugira amafaranga mbanda yaguhaye ati ariko kandi umunsi umwe nzoyaguha ati kugira ngo bandanye kino gikorwa nabonye kuri ko ukora igikorwa ciza cane acambwira ati jewe ndafise ide nagomba kukubwira uzokine filme yakuriya kuntu umuntu ashobora kugwara canke akagwaza akabura umuntu n'umwe amufasha ariko hagera igihe apfuye abantu bose bagahurura bakaza ngo baje gufasha guhamba abantu bakazana amashugwe azimvye isandugu bakamuhamba mu isandugu izimvye cane ugasanga ibintu bimeze gutyo kubera iki abantu babikora gutyo umenga abantu bakunda gapfa kuruta gakira rero iyo niyo idea yatanguye muri filme nshanda developer agatima koko bazobonamwe ama comportement atandukanye abantu basigaye bafise hamwe umenga umuntu asigaye afise agatima k'ubunyamaswa rero l'idée ahanini yavuye ngaho kandi ndashima Imana ni nimwe mu mafilime iriko irarabwa cyane mu gihugu cy'u Burundi Sabasi uno munsi filime agatima koko mu gihugu cy'u Burundi novuga yuko nimba atari ya mbere bari ya kabiri mu filime ziriko zirabwa cyane kuri wewe uvyakira gute kubona urumwe mu bantu barabwa cyane ku rubuga rwa YouTube mu gihugu cy'u Burundi ntavyo nzi kuko ntaziravye zose ngo ndabe n'uburyo ziriko zirarabwa ko ariko kandi yaba iyarabwe cyane canke itarabwe cyane umuntu aba yakoze abakwiye gutegwa intege bavuga ngo ibintu ntibizira rimwe ngo abagabo ntibaronkera rimwe babasemana birashobora gushika uno musi akaba jewe ariko kumbure ejo hahise yari ubundi canke n'ejo haza hazoba ubundi rero numva atari ico kinini no kwishimira uretse ko ari umugisha nahawe n'Imana ntegerezwa kunezerererwa ariko sinumva no kwibabura kuko urugendo mfise ni rurerure cyane tugerageje kuraba ugwego nko mu bindi bihugu ibikorwa byabo biba birabwa ko canke bikurikiranwa ko nanje mvuga numva no kwicara nkiga rero nta kintu gikomeye cyane novuga ngo narakoreshe canke nagize gute uretse buno buntu bw'Imana ino favor y'Imana yabonetse ku ino filme agatima koko ariko kandi isanzwe ifise n'inyigisho nziza n'abataraja kuri YouTube ni basimbe kuri GN Films ku munsi wejo kwa kabiri sinzi ko ikiganiro kitazoba carenganye canke patazozana kitazoza kuba poste inyuma ariko ni filme twamadu posting imisi yose kuwa kabiri chaque mardi à 8h ariko kandi nagakuru keza nogira ko ndababwira nuko dufise filme nshasha yitwa Ndahazi ngira ngo turaza kuyivuga ko tuzokorera lancement ariko nayo mu migambi nuko tuzoza turayitanga vendredi c'est-à-dire que kuri GN hazokwa macha ko filme zibiri mu ndwi imwe mardi babona agatima koko vendredi babona filme Ndahazi Sabasi filme kuzandika birasaba umwanya munini cyane kandi tukaba tusanzwe tuzi yuko risanzwe uri n'umuririmbyi w'indirimbo mpimbazamana kwandika filme no gukina filme ntibizohava bituma babantu bakunda indirimbo zawe babura indirimbo ukasanga wagumye cyane muri filme c'est pas la cause intuze impamvu nibaza ko atari iyo jewe vuba ndabatumira muri live recording y'indirimbo zanje album yose no kuvuga amazi iminsi ndi mu bikorwa navyo ndiko ndakora igikomeye cyane canke sico kuko muri buno buzima umuntu wese ari programa akamenya ngo no munsi ndakora ibi ejo nzokora ibi ahubwo ikintu kikunda kutubangamira cyane bubu buryo kuko ugiye kuraba nko ku ndirimbo z'ubu benshi murabiyizi canke muramubibona bavuga ngo nudafise inka arabona aho zirara
bisigura ngo pour le moment igihe tugeze ko amavideo ariko arasohoka murabibona usanga indirimbo imwe ishobora gutwara ni miliyoni 5 izo zibaye nkeya canke zikarenga rero kugira ngo umuririmbyi w'u muri kino gihugu c'u Burundi babantu tutagira support babantu tutagira abantu badushigikira babantu tuja gukorera Imana c'est vrai ariko no kuririmba bakaba bakitubwira yuko twabironkeye ubuntu tubitangira ubuntu ntiwibaze yuko tworohewe na gatoya abaririmbyi si Sabasi wenyene ugerageje kurabana bitwa ko badutangiye imbere urabona yuko bagabanije akariro cane sibo bashatse kugabanya ahubwo nibihe ibihe turimwo ntivyoroshe abasanzwe bakunda gospel mu Burundi muyibere ku mavi muyisengere hanyuma aba pasteur abakozi b'Imana bantu mutumira abaririmbyi nimumve ko baririmbyi ari abantu bo gushigikirwa ibihe vyarahindutse no gukora indirimbo imwe bisiga biri trop cher indirimbo ishobora gutwara plus de 5 millions none kugira ngo uze wegeranye ukore album wumva zizoba ari miliyoni zingahe mbega mu mafaranga uzoba wayakuye mbega ho hazogaruka ivyo vyose nibazo dutegerezwa kwiyumvira si kibazo ca Sabasi wenyene ba Kristo bantu mukunda gospel mu Burundi tuyisengere turi inyuma cane y'abandi jewe nagiye ahantu hatandukanye maze kuja ahantu hatandukanye nitavye nk'ibikorane canke mu ma concert nkarabo uburyo abaririmbyi bafatwa ahandi hantu biratandukanye cyane n'uburyo umuririmbyi wa gospel afatwa hano muri kino gihugu c'u Burundi kandi nivyaguma bimeze uku si Sabasi wenyene n'abandi bose mubona muzobarondera mu babure kubera iki twe dukeneye mwebwe kugira ngo mudushigikire ingabire turazifise kandi Imana iraduha n'indirimbo nziza zofasha imitima y'abantu ariko gushika igihe tuzoba tararonka support abantu bimvemwe gushigikira umuririmbyi bamenye yuko hazokwama harimwe ikibazo atari kuri Sabasi wenyene ariko ndavuga en general abaririmbyi bafise ibibazo bikomeye cyane niyo mpamvu uno munsi umuririmbyi araririmba après imyaka 2 ukamurondera ukamubura kubera iki namba ari yagiriwe amahigwe yo kuronka amafaranga yo gusohora tujya turirimbo twambere aburandi mafaranga yo gushora kumushigikira ni ibintu bibabaje ni ibintu biteye isoni ni ibintu biteye ubwoba turi mu gihugu kirimwe abantu basenga abantu bakunda Imana ariko ugasanga gospel aho kuduga itera isubira hasi wiyumvira yuko arabaririmbyi bayisubiza hasi no reka umwe wese arabura uruhara rwiwe yategerezwa gukora kugira ngo izino ndirimbo ziboneke kugira ngo abaririmbyi b'abarundi bashobore gutera imbere kiri muri bimwe vyatumye no organiza itara ry'umuririmbyi ariko still hari gihe twifuza gukora indi edition bikatunanira bivanye nuko ça nous demande beaucoup de moyens ariko ugasanga nubwo bushobozi ntabwo turonka rero mudusengere kandi ababishoye munadushigikire murakoze Sabasi uno munsi urumwe mu bantu tudakunze kubona uza mu bintu by'amabifu n'abakinyi ba filme urumwe mu bantu dukunze kubona usa n'umuntu ahuza n'abakinyi ba filme bose bigenda gute ni gute witura kugira ngo ntihagire umuntu numwe mugira n'ikibazo muri no industry ya cinema y'u Burundi ahubwo ikibazo numva atari ico ikibazo ni kubera iki nogiranira ibibazo n'abantu kandi beshi tuba tumenga hagati yabo hari abasa n'abafitaniye ibibazo no ariko wewe ugasanga bose hafi ya bose nta numwe mudahuza nishaka kumenya ni gutubana nabo kugira ngo bose mube muhuza mbana n'abakinyi ba filme nkuko mbana n'abandi bantu mu buzima busanzwe twahamagariwe kugiranira amahoro n'abantu bose twahamagariwe kugira urukundo twahamagariwe yuko umwumvikano ari uganza muri twebwe nta muntu ashobora kuvuga ngo arakunda Imana adakunda mugenzi wiwe uwo muntu aba yibeshe turekerewe gufata mu bakinyi ba filme ahubwo mbwire n'abantu bose bariko baradukurikirana namba ufitana ikibazo na mugenzi wawe nturabe mu bakinyi ba filme gusa ahubwo umwe wese niyirabe ku ruhande rwiwe urumva ijambo ry'Imana dusaba kugiranira urukundo rurihangana urumva ntigwihayagiza umva urukundo kandi niyo ngabire ya mbere ruti izindi kandi ntushobora kuvuga ngo urakunda Imana udakunda mwene so ariko hari ukuntu ushobora wo kubukunda abantu ariko bo bwabo ugasanga mu mitima yabo bafise kakano ko kudakundana rero kuri wewe ntitugira tubona ba bantu bo bafise ako gatima ko kudakundana ngo baze bakuvuge cyane nabi no kuvuga we bose muba musa n'abantu muhuza devoir yacu niyo gukunda canke gukora ineza tutiteze ibiri imbere biza gukurikira wewe namba wumva ko utegerezwa kugira umutima w'urukundo ugire kandi ntugire kugira ngo abandi nabo bawukugirire oya ugire kuko wumva ko ari devoir yawe yo kugira umutima w'urukundo
hanyuma nta hantu na hamwe ndabona beef zubaka ahubwo bavuga ngo ubugirigiri bugira babiri l'union fait la force iyo ingufu za babiri zigiye hamwe zivyara ikintu gikomeye si ukuvuga ngo ntivyoshika nanje hagira akantu tutumvikana ko n'uwundi muntu ariko kutumvikana ntibizana ingorane kutumvikana ahubwo turicara tukagakemura ntabwo biba bikenewe nuko n'abantu bamenye ngo nakana nakari akantu katariko karagenda neza kuko turabantu kandi dutegerezwa ko resolve ibibazo byacu mu buryo bw'ibanga ubundi ndashima Imana mbona nivyo muriko muravuga vy'amabifu byaragabanutse cyane nubwo abantu journaliste muguma mubigarukako ni ibintu vyaheze ni ibintu vyaheze hari amakosa yabaye ariko kandi amakosa nayo kuba si bibi ahubwo kuguma yigarukiriza nivyo bibi namba amakosa yarabaye hanyuma tukicarana nk'abakinyi ba filme canke nk'abantu turi muri industry imwe tukicarana tugahanurana tukanavugana ati bino bintu bize biragenda gutya bigahera nta mpamvu yuko twaguma tubigarukana ugerageje kuraba for now urabona yuko muri filme mu bakinyi ba filme huzuyemwe urukundo huzuyemwe umwumvikano abakinyi bo kwa naka bakina kwa naka abo kwa naka bakina kwa naka evenement iteguwe yitabirwa na bose ivyo bintu ni ibintu byigeze gucaho kandi gucaho navyo vyari vyiza kubera vyari vyo kudusenyura ariko aho kudusenyura twabigize amatafari canke twabigize isima idufasha kubaka ivyo nta bikihari kandi turasenga Imana kugira ngo ntibizogaruke ubwo rero nta n'impamvu yo kugiranira amabeef kuko beef naco zifasha ntizitwubaka ahubwo ziratubomora uno munsi hari abantu benshi baba bibaza batese Sabasi yo bayubatse n'umusore benshi bakabyibaza ko kubera ko batazi nimba umupapa canke n'umusore aho ndamaze kubivuga kenshi kandi ngira ngo nibaba babibona barabona yuko nubatse nubwo ngira ngo peut-être hari abandi bashobora kwambara alliance batarubaka ariko maze kubivuga kenshi jewe natanguye gukina filme nubatse no oya ndabesha kuko hari mwizo nakinyimo za Kamikazi nkiri umusore ariko je nubatse depuis 2020 ndokuvuga yuko ndiko ndamara imyaka 5 nubatse hanyuma igituma peut-être batebona cyane jewe ndafise ubuzima bw'iwanje buri private ubuzima bwanje bwo gukorera Imana bumenyekana ari gihe hageze ubuzima bwanje bw'urugo bwomenyekana ari gihe bikenewe kumenya umugore wanje canke kumenya umwana ni gihe byo babikenewe parce que umwana si bicuruzwa ndiko ndacuruza kuri media umugore si bicuruzwa ndiko ndacuruza kuri media n'ubuzima bwanje si bicuruzwa ndiko ndacuruza kuri media nzobahereza ibikenewe nambara akazi kubabwira ibikorwa vyanje aho bigeze ibindi navyo ibikenewe kuba privé bitegerezwa guma biri privé hanyuma ibikenewe kuja habona navyo bikaja habona so ntibagatangazwe nuko peut-être ubuzima bwanje bw'urugo ubuzima bwanje bwimbitse batabubona ibikenewe ko babimenya bazobimenya ibidakenewe nako bamenya na urumva ntibazomenya kuko na jewe simenye ubuzima bwa bose Sabasi genda hazi okay cameraman turahazi murahazi ndahazi yego okay muritonde ndahazi okay ndahazi ni gikorwa mugiye gushira habona mufise harcèlement officiel nimba ntihenze ni mu kwezi nyene mu matariki ya 10 dimanche w'inondwi ndahazi ni gikorwa kimeze gute ni gikorwa kizoba gishingiye ku kihanini tuvuze no filme ndahazi hari umunsi nigeze kwandika mvuga ati ndahazi itekeyemwe intahe itekeyemwe ishimwe itekeyemwe n'indoto zanje zabaye impamo ivyo bintu bitatu kubera iki nkunda kubivuga gutyo indoto zanje zabaye impamo muri ndahazi nakoranye n'abantu bari rêve yanje yuko twokorana turi kumwe na John Kay kuva muri Australia abamuzi muri Cops Enemy muca mwumva yuko turi kumwe n'igihangange umukinyi international turi kumwe na Bakadora Vet turi kumwe na ba Mimi Mireille turi kumwe na ba Smash ba Hamza ba Kanyana ba JJ urumva ba Yvette ba Senge ba Constance n'abandi bantu benshi cyane ni filme yakozwe na X-Lay the Bam ni filme director wayo ni Amede Manirakiza c'est-à-dire que GN Films yafatanije na BMT kugira ngo tubazanire ikintu ciza so yari wish yanje cari cifuzo canje yuko one day
nokorana n'abo bantu so nabigezeho niyo mpamvu mvuga yuko ari indoto zanje zibaye impamo hanyuma ni ntahe ikomeye nibaza ko nzobivuga ko dimanche le 11 guhera igihe cy'isaha 9 zuzuye neza muri Centre Jeune Kamenge muri salle polyvalente niho bizobera kwinjira ni ku buntu ukuvuga ngo abantu bose barahawe ikaze rero ndakeneye kubabona turafise abashitsi benshi kandi benshi n'ama surprise ntidushaka kuvuga abashitsi bazoba bahari rero bavuga ngo utagize udafise ukuguru atume aconge mti urumva atuma arondera bekiye atuma arondera bekiye azogira muzokumva vyinshi mu bijanye n'ino filme ndahazi sinshaka kuyisobanura cyane kuko umunsi wo kuyisobanura hari ariko mwumve yuko umunsi wo kuyimurika canke kwishira ku mugaragaro ariko wa Mungu winondwi nyene no kuvuga ngo itariki 11 z'uku kwezi nyene kwa gatanu ni filme nziza cyane nababwiye yuko irimwe ishimwe irimwo n'intahe ngerageje kwiraba nanje ndumva yuko mfise ishimwe yego je ndizera ko jewe n'abantu banje tariki 11 hajya ku Centre Jeune tuzoba tuhicaye karibuni sabasi tubandanye n'ikiganiro cacu hari abantu benshi baba bashaka gukina filme nk'agaro kugwaruka bakabona umenga muri filme hari amakiriro bakabona umenga bohe ibintu byose bagenda gukora filme ni ikintu cyoshobora gutunga umuryango ni ikintu umuntu yashobora guheba kandi kazi akaza muri filme hamakabaho kwanza kubera iki aheba akazi hari abantu usanga nk'uno musore karaheza ishuri ariko akavuga ati je n'ubundi ndabona nta kazi ndiko ndaronka reka rero ngende ninjire nkore filme kubera iki wojayo ari uko ubona ko atakazi woronka mva nkubwire mes chers amis bino bintu n'umuhamagaro yego n'umuhamagaro so ari we wese yopfa kugira ngo nuko abonye nakari karakina ngo nawe bocukina bisaba yuko iba ari passion yawe yawe ukumva yuko jari gihe muranimvira ati rega ndene naracerewe gukina filme ariko sinanacerewe cari gihe ariko warkenje nimvira ngo ubundi ntakina filme nokora iki urumva ndumva wo filme norari tiro ndiko ndayikora ndumva yuko no kwirigwa inzara ndiko ndayikora ndumva yuko no sukamwe uburyo amafaranga yanje ndiko ndayikora ndumva yuko no fata indege nkavanga nkaja gukina mu bindi bihugu kubera iki ni ikintu canje ikintu kikurimwo ni ikintu kindimwo no icatumye nkina filme suko narondera ubukiriro icambere ahubwo nuko nashaka kubaho nk'ubayeho niki ni gihe mbayeho muri za ndoto zanje nkabaho muri bwa buzima numva nategerezwa kubaho ndiko ndakora ico nategerezwa gukora umuntu wese arafise ico Imana mutoranirije gukora jewe nahagurutse nk'umuvuga butumwa ndabicishije muri filme uwundi nawe ashobora kuba yahawe ukundi iciza rero no kubanza ukimenya ukitahura ukumva eske unaenda juu ugiye kugira ngo urondere amafaranga canke urumva yuko muri wewe uri nk'umu message uri intumwa kandi tegerezwa gukora muri secteur ya film yego abantu twahamaga gutandukanye niyo mpamvu bamwe arabaririmbye abandi arabapastori abandi ari baki abandi ari iki abandi ari biki kandi Imana itanga isabagire hari ufise ingabire zitatu hari ufise zitanu hari ufise zingahe koresha ingabire yawe ntuvuge ngo urumva ngo mbonye vyacitse tudabogi urondera iki muri film hari abagenda kugira ngo baronke izina yitwa umustar gusa none ni waheza ku umustar bizoca biherera he hari kindi kintu kirenze kuwitwa umukinyi hari irindi banga rirenze kuba noba nitwa umuacteur yego ico nikiri muri jewe ico nigitekeye muri jewe ico naho numva yuko cya kintu gitekeye muri jewe ntegerezwa kugishikana nkazogishikana h'Imana shaka kongera urumva yego rero urumva ku bantu bifuza kwinjira muri filme c'est bon ariko il faut voir winjiye mu gikorwa ciwawe urumva uburemere bw'igikorwa ugiye gukora urumva kabisa yuko ari ho hantu warungitswe gukorera abeshi bo bashaka kumenya nimba byotunga umuryango akumva ko yubaho kubera ubuzima bwa filme gusa nta gikorwa na kimwe kitotunga umuryango nta na kimwe kibaho ijambo ry'Imana rivuga ngo umurimo wose werekejeho amaboko ukorana umwete hanyuma ngo nzohezagira ibikorwa by'amaboko yanyu igikorwa cyose ukoze ukagikorana umwete ukagikora mu buryo bwa excellence igihe cyose ico gikorwa kikubeshaho
ijambo ry'Imana ravuga ngo nubona umuntu w'umunyamwete uwo muntu ntazokorera abanyarucari ahubwo azokorera abami no kuvuga ngo ca kintu kiri muri wewe nico kiza kudetermina ico uzovamwo ejo hanyuma nubona umuntu peut-être iyo ariho aziga uburaro n'uburamuko hariho ama etape menshi yaciyeko kandi le problème abantu benshi ushobora kuraba Sabasi uno munsi kubera ko tosubira inyuma mu myaka nk'itanu ubanze urabe Sabasi wo mu myaka itanu kuntu yari ameze dushobora guhura uno munsi ukaca mvira ngo Sabasi yahoze ameze gutya ariko siko nahoze kinumva ashaka kukubaza ifilime ya mbere wayikinye byari bigenze gute kugira urindukira muri filime ya mbere byagenze gute nihe filime wakinye mu bwa mbere filime ya mbere ukuntu nayikinyemwo novuga ngo n'ubuntu bw'Imana tuvuge gute bwantunze urutoke urumva kwa kuntu ushobora kulokaliza ikintu ubuntu bw'Imana bwarageje kundokaliza bunsanga ahantu nari nibereye atavyo bitari muri gahunda atari byari bihari ariko ubuntu bw'Imana buntunga urutoki ahantu nari nditi ngwino kine film ati gute jewe nahamagawe na Kamikazi Sandrine arambwira ati ndafise filime nanditse ni filime yitwa Munsi y'Ijuru ndashaka uze gukina je nahora nkina amateatre muri eglise urumva ati narumva ko ndabishoboye ariko muri jewe nta mind yo kuvuga ngo je ngira nje gukina filime nari bwagire rero umuntu aronka umugisha ku wundi rero Kamikazi yambereye umugisha ampamagara kuja kukina muri iyo filime ndakina yari filime ariko akinana na Happy River maze kukina ati urabishoboye je ndumuna afata ku mutwe cyane bari banditse nyene script nasoma rimwe bakumva ndagiye kandi mu maso hisiya byose bakana bimeze neza barambwira ati ewana uri kukina neza turakina filme irakundwa cyane twaragiye na lancement officiel muri Eglise Rehoboth aho mu Ngagara guhera aho ampamagara no muri filme yitwa Urugo abantu batangura kumenya gutyo mu nyuma bampamagara Abel muri filme Paradiso mu nyuma mpamagagwa na ba Fanny Lavine muri filme Umupfakazi ngenda nkora mu mafilme atandukanye My Family ya Abel nyene ariko hose sinari bwigere numva yuko ndagira umuhamagaro ukina filme un jour twagiye guherekeza umuntu yari yitavye Imana guhamba hariya nyene ku mpande sinzi ukuntu ndiko ndaba imva zose umengo ni gisagara cose ndavuga ati kumbe ku isi naho tujyana n'abantu bapfu busa umuntu agaparcelle yitwa ko arakiwe n'akantu kangana gutya akantu gusa jyama ndavuga akani ko gaparcelle umuntu abafise nababandi babafise imiduga bikwegana babandi babarubatse ama etage nabone babahaka nabone bajyama mu kantu kangana gutya ndavuga ati si nta kigenda mu nyuma rero maze bavuga ati isi nigende nayone vyarayicanze nta byaye urumva rero ngira ide ya filme numva no kwita parcelle y'umuntu parcelle y'umuntu ngenda ndameditako mu nyuma no numva ijambo rivuga ngo inyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima ndavuga none kumba abantu barashobora gutegekanya kazoza kabo bakarondera mu nyuma bakaca bagenda bakaca babaryamika mu kantu kangana gutya isi uku ni kwihemba ndavuga nta kigenda ariko nibuka yuko inyuma y'ubu buzima turi mu ubundi buzima bisigura yuko hano mu isi turi muri passage twese turahita ukomeye n'uworoshe umukene n'ubutunzi twese tuzogenda kandi bazoturyamika muri kariya kantu kangana cyane ibintu nguba abantu bapfiki bamwe batemagurana kugira ngo atware ibintu vy'umuntu baba ariko bapfiki bigo barahana amasumu ubu baribuka gaparcelle bafise kwisuku n'ukangana kandi ako gaparcelle barakakugurira sina uja kwitorera ndavuga ca abantu dupfa ubusa hacaza ide iri ya filme yitwa Ubuzima niyo yari inyigisho yari muri filme Ubuzima mpaguruka mvuga ati Imana jewe numva buno butumwa buraremereye ngomba kubushikiriza abantu hanyuma ungirire neza numva umengo ni ibintu nzokora nk'uduparti tune dutanu nkaba ndabihevye ariko abantu bakijijwe biciye muri filime Ubuzima ariko abantu nanje ubwanje nafashije kwakira Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza babaye abantu ikirenga ndavuga ati rero ni ubwijwi ryatangura kungena arambwira ati wabonye ko ari podium muracagwanira mu mashengero
muri hahandi bagenda bagakubitana intebe ngo ni mu mpemvu bw'ubutumwa Yego. ubu ntubona ko ufise tere yagutse podium yagutse atanu umuntu muzoyishwanirako atanu umuntu muzokubitanira kw'intebe Yego. pastori ubundi nawe ngo bishop ubundi nawe ngo sinzi nde Yego. ati ntubona yuko tere ihari yo kuvuga ubutumwa reka kumbe haro tere yo kuvuga ubutumwa atari muri eglise nca mperaho nyene nca ntangura kuvuga ubutumwa bwiza abantu benshi baranterefonye abantu benshi nafashije abantu benshi cyane intahe ziba nyinshi ndavuga ati kumbe ka gatuti sinogaheba iyo harutari ahubwo reka nkomeze imana ikinyambika imbaraga nca ndabandanya no muzindi gushika nuno munsi jewe ndumvuga butumwa agatuti kanje kitwa GN Films kandi abashaka kumviriza ubutumwa cisha muri film muje kuri YouTube yitwa GN Films. Ico gihe Kamikazi yaguhamagara warusanzwe uririmba cyane yaguhamagaye ko yarakuzi ko uri umuririmbyi Yego. Uri nka wa muntu yarazi na nyine muri mako ushobora kutaruzi yuko inzozi zawe zoba gukina film ahubwo wazibona mu kuririmba ico gihe jewe ndumuvuga butumwa Yego. n'indirimbo zanje uzumvirije nyinshi si praise and worship ahubwo n'indirimbo zanje nivuga butumwa n'indirimbo zanje mba ndiko mvuga ubutumwa nshishije mu ndirimbo rero nari nsanzwe ndanavuga ubutumwa uretse no mu ndirimbo yaransanzwe nzi rero mu nyuma ahamamagaye akampamagarira akabona bigenze neza nanje naciye mbona yuko ryavuga butumwa ryanje ridatakaye ahubwo rironse ugwego ikintu kiza kurikomeza. Sebastian musi urumwe mu bantu bakomeye muri sinema y'u Burundi ufise ikintu kinini umaze kubaka nkamwe bishitse ugafasha nk'umuntu sinzi nimba byo birashika canke bitarashika ugafasha nk'umuntu hama yamara kuba umusitare akakwigumuraho akagenda muri make ntasuye kugaragaza yuko waramufashije cyangwa akakwitwara ko nabi ico gihe wokora iki wovyitoramo gute? Ubwa mbere na mbere hari abantu bambereye umugisha Yego. nanje mfise devoir yo kubera umugisha abandi namba Sabasi uno munsi ahari abantu bamuzi Yego. ideni mfise niri ideni mfise mfitiye Imana mfitiye na Kamikazi yanyizeye ubwa mbere niryo kugira abandi bantu nduza abandi bantu nkuza ariko rero Imana yarabinshoboje naravyaye urumva wavyaye bose nta numwe arigira gutera kagere naravyaye mfise abana nanje abana benshi nuyo muri kumwe ngaho nuwo navyaye kandi nawe turiko dutegura yindi filme kabisa kindi gisasu yiwe apana yo muri GN yiwe kugatwekiye siwe gusa ba Yvette bari karakora abantu baje bakurikirane Kanyana Yvette muje kuri YouTube ya Yvette mukore sabone ba Chris ba Queen ba Sonia umva ba Egide umva ni benshi narishuye ideni mu bisanzwe ahubwo nanje abona vyaye ubu nibo bamperaniye nkene ko bakura nabo bavyare abaza nabandi abona bereye umugisha shaka nabo ko babera umugisha abandi urumva banzanira abuzukuru hanyuma iyo vyoshe biramutse bishitse nta n'ikintu na kimwe vyombwira kuko nta muntu numwe nakoreye iciza ndamwiteze ko inyungu abona akoreye iciza nakoreye Imana urumva kandi impembo yanje naho umwana w'umuntu atompemba Imana yoyo ntiyonyirengagiza kandi yama yangiriye neza kubw'ivyo rero ntabwo banogira ngo urumva ngo naka ngo urumva ngo aragaye ngo aragize gute gusa no mwegera nkanamubwira ati burera kwisi no kwitonda aha turi harabandi amashurwa aruma kabisa yandi twabonye ibihangange bamwe bari bagiranwe amazina yabo ntakivugwa abandi nabo barapfuye imva zabo zarameze kw'ivyatsi abantu barabibagiye ubu bitwa ba marehemu ejo Sabasi nawe azokwitwa marehemu nawe we bwawe naho ugara cyane nawe umunsi umwe uzokwitwa marehemu niryo jambo no mubwiye ariko nshima Imana yuko bitarigera binashika ariko kandi naho vyoshika ntaco vyombwira gusa uwo muntu no mwegera no musengera no namuhanura amubwira ati kwisi no kwitonda nta uhoraho ni Imana yonyene uno munsi nikihe kintu kimwe cyo tumuheba filme ukavuga ati je kino kintu kibaye na cinema sinosubira kuzikora oya nta kintu novuga ngo nico co bituma ariko ico nizera muri buno buzima
ubuzima Imana igenda idushiriraho ibiraro vyo kujabuka. Yego. Birashoboka ino filme hari ibiraro yari yaranshiriyeho mu myaka yaheze. Narajabutse ndajabuka kimwe ndajabuka ikindi ndajabuka ikindi mu nyuma shika no ku kindi kiraro Imana imaze kukinjabutsa nsanga ndi muri tere ntegerezwa gukora filme. Yego. Ino tere ndiko nkorera ko filme igihe cayo gishobora guhera Imana akavuga ati etega hari kindi kiraro ngomba kukujabutsa. Ikanjabutsa ikindi kiraro. Mwico kindi kiraro njabutse nkasanga muri secteur ninjiyemwo canke place ninjiyemwo nkasanga iyo place si ya filme. Nkasanga filme naharenze. Nkasanga nagiye mu bindi. Mwico gihe no bishima Imana nkavuga ati umwanya wampaye muri ya place muri ya intervalle wari warampaye nariko nkora filme ndafise ico nakoze. Ico nico no kwirata. Ico nico no shima Imana. Hanyuma urumva najabutse ikindi kiraro nkasanga ninjiye ahantu nategerezwa gukina filme ntegerezwa gukora ikindi kintu. Mwico gihe urumva ko bitoshoboka. Rero ubuzima bwacu bumenywa n'Imana. Nkunda kubwira abantu ngo buno buzima n'umurongo Imana yaducapiye ni nayimenya n'iherezo ryawo. Iyo unyamurongo uciye haduga tuca tuduga kuko Imana niyo yawucafye. Iyo uciye hamanuka nuko nyene natwe turamanuka. Rero sinzi ejo ukuntu hameze ariko muri jewe umuntu numva ari muri jewe ndumva yuko harimwo umukozi w'Imana. Hanyuma ugukorera Imana nzoyikorera mu buryo bwose izobinshoboje. Ikintu numva ntoheba kuko noba mpemutse ukorera Imana. Sino ndayikorera mu buririmbyi, ndayikorera mu gukina filme, ndayikorera mu rindi vuga butumwa, ndayikorera mu gukora ibindi bikorwa bitandukanye, ndayikorera mu buryo bwa prière na délivrance. Aho Imana izonyobora naho nyene kandi nzobishimira Imana kuko niyo mushoferi wanje mwiza. Kandi ahinganisha ni heza ndazi kwitonza imiza. Rero urumva ikintu ikosa ntokora ni ryo guhemukira Imana ni ryo kuyivako. Ibindi byose ahizonjana niho nzokora. Sabasi uno munsi ugwaruka cyane cyane ugwaruka hari ingeso mbi nyinshi ugwaruka rujamo kunywa amatabi kutagira ico gukora. Duhanurira ugwaruka gwa no munsi dufashe guhanura ugwaruka muri ko muradukurikirana. Imana yabahaye amahirwe akomeye. Amahirwe akomeye n'umwanya kandi umwanya iyo utakaye ntugaruka kabisa. Ikindi naco uwundi mugisha mufise no winkomeza. Aho rero ku ivyo bintu bibiri urashobora gukora ikintu bita amahitamo choice. Amahitamo yawe y'uno munsi resulta uzoyibona ejo. Birashoboka ubuzima ubayemwo uno munsi akaba ari amahitamo wakoze hirya ejo. Kandi n'ubuzima uzobamwo ejo amahitamo yabwo ushobora kuyakora uno munsi. Rero kora amahitamo meza. Ubuzima bwawe jeunesse yawe ntigupfira ubusa ntuyipfisha ubusa. Ntiwiyahure ntiwiyice ntiwicisha ibiyayura mutwe. Oya ko Imana yaguhaye ubwenge ikaguha inguvu ukabugifise n'umwanya nukore ukoreshe neza. Ukoreshe neza ivyo ubona yuko ejo hazoba heza. Kuko kazoza keza ntabwo katugwako ahubwo kazoza keza nitwe tugategura. Rero ko Imana yaguhaye umugisha wa kubu ukaburiho abandi barapfuye wowe ukabukihari ni wumve yuko uri umukandida w'amahirwe. Uri umukandida wo kubona ivyiza. Rero kugira ngo bishike ko bitegerezwa kuva muri wewe. The choice. Fata ingingo yo kuba wifuza kuba. Utangure kumugendera, utangure kumurondera. Fata ingingo. Namba tacho wari kurakora tumufata amafaranga make. Tangura ka business kawe gatoyi. Fata ingingo. Senga. Nta bundi buzima bubaho buryosha uretse ubuzima bwo kuba mu Mana. Uretse ubuzima bwo gusenga. Ni wasenga mpwemu yarazogendera kwereka aguhe no kwitahura no guhishurirwa umenye uwuri umenye n'ico ushoboye umenye n'ico wokora umenye n'inzira yawe y'umugisha uburyo woyinjiramo. Numva ariyo mpanuro ari uzo mpanuro nkeyi novuga ariko umenye yuko uri umunyamahirwe ko nukiriho ko uri gihumeka. Ubuzima bwiza buri muri Kristo Yesu abamwizeye yabahe basha bwo gucika abana b'Imana ariko kandi kugira mpemu yera agendera tu developa akadevelopa n'ubwenge bwacu. Gusenga si inyungu ku Mana. Imana ntaco tuyungura ngo nuko twasenze ahubwo ni twebwe nyene twunguka kuko kenshi na kenshi turitahura
tukamenya n'ivyo twokora bishobora kutugirira umumaro. Fata ingingo nziza, hitamwo neza. Urakoze. Sabasi, ndashaka duse n'abarangiza ikiganiro cacu, dutumira cyane cyane abantu kuza bari benshi muri lancement officiel ya Ndahazi. Okay, turabahaye ikaze muri lancement officiel ya filme Ndahazi ireresi ryateguwe na GN Films bafatikanije na BMT. Hanyuma lancement ni kuri Centre Jean Kamenge dimanche le 11 mai 2025, nuvuga ngo kuri uwo w'Imana ni ino ndwi nyene. Rero tubahaye ikaze, kwinjira ni ku buntu, tuzotangura igihe cy'isaha 9, kaze muri benshi, kaze kudushigikira, ariko kandi come with your money, tuzana amafaranga mu dushigikira. Kwinjira ni ku buntu, ariko zana ka envelope udutera intege, udushigikire, ntuze mikono wazi, mikono mitupu, apana, ivyo bintu si vyiza. Ngo mudutera intege, ngo mudushigikire kugira ngo tubandanye dutera izindi ntambwe, dukorana n'andi mafilme meza. Rero Imana yo mwijuru ahumugisha, ibazigame, izigame abanyu, izigame n'ivyanyu. Tuzohure dimanche le 11 muri Centre Jean Kamenge à 15h. Okay. Bakunzi ba Senga Media TV, murumva yuko Sabasi ariko arabatumira muri lancement officiel ya filme yiwe. Ni filme nizera neza ko izobimeze neza kubera ko biragoye kugira ngo Sabasi akore igikorwa kitameze neza. Ndabashimira cyane kwa mudukurikirana, mukaba mukurikirana ibikorwa byo buri muntu wese akora kuri buno butaka bw'u Burundi. Mubandanye mudushikikire cyane, atamwebwe nta twebwe, atamwebwe nta Sabasi. Turabashimira muri agaciro kuri twebwe. Imana ibahumugisha.